Reka ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Mwese mutwumviriza muherereye abari mu gihugu c'u Burundi, abari mu bihugu bibanye, namwe mutumviriza muri mu bihugu bitandukanye vya Afrika, nibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. N'umwanya w'amakuru hagezweho kuri rino genekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023. Dore ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze kwibandaho. Murano makuru turaza kubabwira ko ishusho ya Rwagasore iri ku cibutso kiri imbere y'ibiro vy'intara ya Karusi yarasenyuwe n'abantu bataramenyekana mw'ijoro ryo kuri Uwimana. Umugambwe w'abadasigana uprona uvuga ko ari ibiterasoni kubona hari umuntu yubahuka kumenagura ishusho y'inshungu y'ukwikukira. Murano makuru mu buryo bw'idonido turaza kubigaruka ko tubabwire uko iryo bara ryakozwe n'ivyakurikiye mu nyuma. Mu makuru harabana n'amagara y'abantu mu ntara ya Bubanza, abana batarakwiza imyaka 5 baraharugwa ku9% nibo bafise indwara ifatiye ku gufungura nabi ariyo kwashi, nk'uko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu. Turaza kubaha idonido kubirabana n'abo bana bashika ku9% aribo bafise iyo ngwara ifatiye ku gufungura nabi izwi yitwa kwashi. Mu yandi makuru hariko haragaruka ko turibuze kubashikiriza mu idonido ryano makuru tukwabateguriye. Turaza kubabwira ko ikigo BBN kijejwe gusuzuma ibidandazwa ko bikwije ibisabwa kimenyesha ko cavuganye n'abantu batari bake kugira bahingure amacupa yo gutekeramwo amavuta, ubuki n'ibindi asubirira ayavamwo ibindi bintu nk'amazi. Turaza kubaha idonido. Turaza gusimbira mu ntara ya Bubanza, hari umuntu hapfunzwe yagirizwa ko yariko ariba mu murima w'umutumba na komine Musigati. Kuri uyu wa mbere amakuru avaye Musigati bavuga ko yafatanywe impene yamaze kuyikerera izosi hamwe n'igitoki. Turaza kubabwira ukuntu uyo musuma yafashwe. Mu ntara ya Kayanza, umukenyezi wo ku mutumba Munege muri komine Kabarore ari mu minwe y'igipolisi c'Inyamirama biciyo komine kuva mu gitondo co kuri uyu wa mbere. Amakuru havaho ikabarore akemezwa n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro avuga ko yafatanywe muhiriwe ibiro 5 vy'ubutare bwo mu bwoko bwa Korta yashaka kugurisha mu nzira zitemewe n'amategeko. Turaza kubabwira amayeri uyo mukenyezi yakoresha kugira anyegeze ubwo butare bwo mu bwoko bwa Korta. N'ayandi makuru menshi ayo ntakubwiye mu mfunyapfunyo yose uraza kugenda uyakurikira. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Ano makuru yacu tuyatangurire muri Bujumbura Meri. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Ngagara bavuga ko bafise ikibazo co gusinyisha impapuro bakenera nk'izamavuko izerekana aho umuntu aba. Bavuga ko kubera muri iyo zone atabahanuzi baba bahari, iyo bayituye babarungika mu buyobozi bw'igisagara. Ni nyuma yaho kuwa gatatu Ntwarante umukuru w'iyo zone ahagaritswe mu mabanga yiwe. Abo banyagihugu bamenyesha ko abandi bahagaritswe nka komiseri wa zone, ujejwe iperereza bamaze gusubirizwa. Bakaba basaba ko hagenwa uwundi arongora zone canke uwo musubirira vy'imfatakibanza. Nituraronka abarongoye igisagara ca Bujumbura kugira bagire ico ubashikirije. Nakwibutse ko abo bahagaritswe kubera umurwiza atunga yari yabomaguye ibarabara kugira yubake inyubako yiwe
uwo murwizatunga yahora ari n'umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba yitwa Jean Marie Rurimirije. Ivyo yari yubatse kuri iryo barabara bikaba vyarasambuwe, acibwa n'ihadabu ry'amafaranga ategerezwa gutanga. Inyuma rero y'ivyo yari yakoze, bamwe mu ndongozi bakaba baraciye bahagarikwa, harimwo n'abakozi b'iperereza ndetse na bamwe mu bari mu ntwaro muri meri ya Bujumbura. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane, reka tubabwire ko abakiriza 15 bavyigiye bahurikiye mw'ishirahamwe Midwife in Action Association vya Ruheke, bakorera mu mavuriro atandukanye ari mu Burundi, bariko barakarihirizwa ubwenge kubijanye n'ivyankenerwa vy'ibanze mu gufasha abavyeyi bibungenze kwibaruka no kwitaho amagara yabo n'ay'ibibondo. Ibikorwa biriko bibera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bikazomara imisi 6. Abariko barakurikirana izo nyigisho barashima kubona baronkejwe izo nyigisho, basigura ko ari ubumenyi ntahara mu kugabanya impfu z'abavyeyi n'ibibondo mu Burundi. Barashimira ishirahamwe OMS Burundi n'ubuserukizi bw'Ubuyapani bazifashe mu mugongo. Barashimira kandi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu biciye mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza PNCR, mu buriko burafasha mu gukurikirana ivyo bikorwa. Nari nabikubwiye mu gutangura ano makuru ko ikigo BBN kijejwe gusuzuma ibidandazwa ko bikwije ibisabwa kimenyesha ko cavuganye n'abantu batari bake kugira bahingura amacupa yo gutekeramwo amavuta, ubuki n'ibindi asubirira ayavamwo ibindi bintu nk'amazi. Mu kiganiro n'abamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri, urongoye ico kigo yavuze ko bemeye kubakorera ayo macupa azokoreshwa atagirako ikindi kimenyetso canke marke. Severus Ndayikengera avuga ko bipfuza ko mu mpera za kuno kwezi ata muntu n'umwe yoba agikoresha ayo macupa, kuko muri rusangi yagenewe gukoreshwa rimwe gusa, izajenike. Uwarongoye BBN asigura ko uretse ko izuba ryonona ibiyatekeyemwo niho hava izo ndwara za kanseri. Ico kigo kikaba cari catanze igenekerezo rya 6 Ruhuhuma ko ari wo munsi wa nyuma wo gukoresha ayo macupa, ariko ngo ntivyubahirijwe. Ishusho ya Rwagasore iri ku cibutso kiri imbere y'ibiro vy'intara ya Karusi yarasenyuwe n'abantu bataramenyekana. Mw'ijoro ryo kuri uyu w'Imana, umugambwe w'abadasigana UPRONA uvuga ko ari ibitera soni kubona hari umuntu yubahuka kumenagura ishusho y'inshungu y'ukwikukira. Olivier Nkurunziza urongoye uwo mutumba asigura ko bitanga ishusho mbi ku gihugu c'u Burundi, asaba leta gusubira kubaka vuba bwango ishusho y'uwo muganwa. Mu gihe bidashobotse naho umugambwe uvuga ko witeguye gusubira kucubaka. Dacier Sibomana yiyitirira umugambwe UPRONA utavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko inzego z'igihugu harimwo n'ubutungane zitegerezwa gutangura amatohoza kugira uwasituye irya shusho y'inshungu y'ukwikukira amenyekane. Abona ko uwabikoze hashobora kuba ari umuntu afise akarwara ko mu mutwe, ariko ngo hamwe atoba arwaye yobazwa icatumye abikora. Akabasaba ko ahantu hose hari icibutso ca Rwagasore hokingirwa ntihashike uwariwe wese. Mu ntara ya Bubanza, abana batarakwiza imyaka 5 baharugwa ku 9% nibo bafise ingwara ifatiye ku gufungura nabi ariyo kwashi, nkuko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu.
hisungwaho ibipimo biherutse gukorwa no mu mitumba 7 yo muri iyo ntara. Iyo nayo ni Gahongore, Murengeza, Rubira, Rumotomoto, Rugunga, Gihungwe na Kagwema. Muganga harongoye y'intara y'ubuvuzi asigura ko haciye hashingwa ibigo kuri iyo mitumba bifasha abo bana. Joel Bigirimana amenyesha ko abo basanze bitameze neza cane ngo baca barungikwa ku mavuriro abafasha. Muganga Bigirimana co kimwe na buramatari w'iyo ntara basaba abanyagihugu na cane abarongoye imitumba gufasha kwegeranya ibifungurwa bikoreshwa muri ivyo bigo. Ni nyuma yaho abaremesha kiyago bavugiye ko ivyo bifungurwa bikunda guhera. Mu bindi twari twababwiye muri hano makuru nuko hari umuntu apfunzwe yagirizwa ko yariko ariba mu mirima ku mutumba wa komine Musigati kuri uyu wa mbere ni muri Bubanza. Amakuru ava mu Musigati avuga ko yafatanywe impene yamaze kuyikerera izosi hamwe n'igitoki. Abamufashe ngo baciye babimubohera ko baramushorera no kuri komisariya y'igipolisi muri iyo komine aho afungiwe kugeza ubu. Mu ntwara no mu gipolisi bavuga ko bariko bakora amatohoza kuri uwo muntu. Tukiri mu ntara ya Kayanza, umukenyezi wo ku mutumba Munege ni muri komine Kabarore ari mu minwe y'igipolisi c'Inyamiramabi c'iyo komine kuva mu gitondo co kuri uyu wa mbere. Amakuru avaho ikabarore akemezwa n'igipolisi hamwe n'abajejwe intwaro avuga ko yafatanywe muhiriwe ibiro 5 vy'ubutare bwo mu bwoko bwa Korta yashaka kugurisha mu nzira zitemewe n'amategeko. Uwo mukenyezi yasiguye ko ubwo butare ari ubwo umugabo wiwe. Uwo nawe ari mu bafatanywe mu mpera z'umwaka uheze ibiro bishika 50 vy'ubutare bwo mu bwoko bwa Korta, ariko we ariruka ahungira mu gihugu c'u Rwanda. Nubwo hatabonetse intahe isasa, sentare yaramuciriye umunyororo w'imyaka 10. Nubwo hatabonetse intahe isasa, sentare yaramuciriye umunyororo w'imyaka 10. Amakuru kandi ava ikabarore yemeza ko uwo mukenyezi abugwiriye akaburungikira umugabo wiwe mu Rwanda kugira abudandaze. Berekimasi Nsaguye akaba ari musitanteri wa komine Kabarore asaba abanyagihugu kuvavanura n'ingendo y'urudandazwa rutemewe n'amategeko kuko ivyo bisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu. Banywanyi bacu, ayo namwe mu makuru twari twabateguriye ragezweho yavugwaga cane, ariko mu kuyasozera kambabwire ko abakirizi 15 bavyigiye bahurikiye mw'ishirahamwe MAA canke Midwife in Actions Association vya Ruheke bakorera mu mavuriro atandukanye ari mu Burundi bariko barakarihirizwa ubwenge kubijanye n'ivyankenerwa vyibanze mu gufasha abavyeyi bibungenze kwibaruka no kwitaho amagara yabo n'ay'ibibondo. Ibikorwa biriko bibera Igitega ku mugwa mukuru wa politike bikazomara iminsi 6. Abariko bakurikirana izo nyigisho barashima kubona baronkejwe izo nyigisho, bakabasigura ko ari ubumenyi nahara mu kugabanya impfu z'abavyeyi n'ibibondo mu Burundi. Barashimira n'ishirahamwe OMS n'ubuserukizi bw'Ubuyapani bazifashe mu mugongo. Bakaba barashimira kandi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu biciye mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza. Kadusozere hano makuru yacu mu kanya turaza tubashikiriza n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa mu bisata vyose: politiki, umutekano, ubutungane, by'ubutunzi n'izindi nkuru nyinshi zigarukwako. Muraza kugenda murabikurikira. Mwese ndakengurutse cane
kandi mufyonde kuri subscribe munasangize bagenzi banyu zino nkuru tuba turiko turabashikiriza umunota ku yundi.